Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'Uburundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Njuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'Uburundi, muvukanyi mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano nama ndakigutegurira nkongera nkagigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana Data wa twese abane nawe. Ndanezerewe cyane kuko Imana yongeye kuntera iteka kugira ngo duhuriye kuri nosamirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere dusangire amajambo Imana nshitse ku mutima. Ndagutumire rero kugira ngo ubane nanje muno mwanya, kandi ndakwifurize guhezeranwa nanje. Amajambo tuza gusangira uno munsi nayitiriye ngo guca mu bihe bigoye. Mwisi dukunda gufata ingendo zabiza hafi canke za kure. Hari igihe rero utangura uzi ko urugendo ruza koroha yamara rukakugora. Urugendo rero rwama rurimwo ibintu byinshi bitandukanye bishobora kurusha umuntu bigatuma arurangiza bitamworoheye cane. Muri Bibiliya turahabona kandi ahatari hagiye havugwa ingendo zaba iz'abantu ba mbere bakoze nkuko tubisanga mu Isezerano rya Kera, ariko kandi no mu Isezerano rishasha turabona ahantu havugwa ingendo. Mbere Bibiliya ikaduhamagarira natwe gufata ingendo, mbere ikanatwigisha ingene dukwiye kugenda. Aho ni mu gihe tugenda turiko turakorera Imana canke tugiye ku mirimo y'Imana. Tuvuze rero kugenda mu bihe bigoye, ni ikintu umwana w'Imana wese ahura naco. Yesu yasezeranye ngo muri iyi si muzogira amagorwa. Iyo dusomye mu butumwa bw'itsko bwanditswe na Yohana igice ca 16 ku murongo wa 33 niko yavuze. Hamwe no kuvuga aya majambo yaranasezeranye ati muhumure naratsinze isi canke naranesheje isi. Yavuze aya majambo yaramaze igihe n'abagenda ingendo ariko yigisha iby'ubwami bw'Imana kandi abumenyekanisha abantu. Yariho nk'umwami akaduga imisozi akamanuka ibiyaya, kandi yagiye ahura n'amarushwa. Aravye intumwa n'abigishwa biwe, na cane cane ko batari bwakomere mu by'impwemu canke mu by'agakiza, yabafashije mu byo butandukanye, abahimburi aranabagabisha. Niho rero no kubaha amajambo ngo muri iyi si muzogira amagorwa canke muzogira amarushwa, ngo ariko muhumure naranesheje isi. Imana ihabwe icubahiro cane. Dusomye Bibiliya ntahitubwira ngo twigire nk'aho ibihe bigoye bitabaho, ahubwo iratwereka ingene twobicamwo tukarengana, kandi ntihagire ico bitugira. Mbega guca canke kurengana bisigura iki muri Bibiliya? Iyo dusomye mu gitabo ca Zaburi ya 23 ku murongo wa 4 havuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu nta kibi nzotinya kuko uri kumwe nanje. Harimwo aha kajambo kavuga ngo noca, nirivuga rihadikirijwe. Wibuke ko navuze ngo mu byo tuza gusangira muri amajambo yose turaza kugenda tugaruka kuri iri jambo rivuga ngo guca mu bihe bigoye. Iri rivuga navyo rikoreshwa igihe umuntu ari mu rugendo afise ahava niyo ariko araja. Ngaha turahabona ibintu bitatu. Ikintu ca mbere tubona muri uno murongo w'Izaburi ya 23 ku murongo wa 4 ni ikiyaya canke umwonga. Ibihe bigoye birafise intango n'iherezo. Uri kuragenda uhaca urengana ntushinga ikambi. Nshuti yanje nyumviriza neza, ibihe twogereranya n'ikiyaya canke n'umwonga saho kuba. Nuno munsi uko raraba ni hajye usanga abantu baba mu myonga, ariko mu gihe iyi Zaburi yandikiwe abantu muri kiriya gihe mu myonga hatari hakibahagira uburagiro, ariko bakubaka ahantu hataramutse ku misozi, kandi mu myonga nyene barahagira n'indimiro. Umuntu rero ari ku rugendo ntashinga ihema mu mwonga. Ibyo bibazo uri kuracamwo, ayo magerageza uri kuracamwo, ibihe ntazi urimwo, menya ngo bifise aho byatanguriye kandi birafise n'iherezo ryavyo. Wowe ushobora kutamenya ingene byatanguye ukavyisangamwo hagati na hagati, ariko nivyahera uzobimenya. Menya ngo uri kurabicamwo urengana. Ivyo bihe si ivyo gushinga mw'ihema ngo wubake,
bisigura ngo ntushobora kubitebamwo ngo bimaremwo igihe n'ibihe. Icya kabiri tubona muri no murongo ni igitutu, umwonga w'igitutu. Ibitutu ntibishobora kukugirira nabi, ahubwo bizana kandi kayaga keza, bikazana ubundi buzima. Mu gihe cy'izuba ingenzi ziraruha cyane, kandi turetse n'ingenzi hari igihe bishika bivanye n'ibikorwa umuntu ariko arakora, akikinga ahantu hari agatutu, haba munsi y'igiti canke kwibaraza ry'inzu, kugira ngo umubiri woroherwe, agarure ubuzima kumbure bwariko buramererwa nabi. Rero igitutu ntigitera ubwoba, igitutu ntikigira nabi, ahubwo kirongerereza ubuzima. Aha rero umwanditsi yavuze ngo igitutu c'urupfu, urupfu, ukubura, indwara abantu bavyamamwo, ariko Yesu Kristo yaramaze kubitsinda. Mwibuke ko yavuze hamwe muri Yohana 16 ngo muhumure, naranesheje isi, naratsinze isi. Njuti yandu nyumviriza, ibihe turiko turacemwe no munsi Yesu yaramaze kubinesha, turiko tubicamwo turengana. Ikintu ca gatatu tubona kuno murongo ni iki kivuga ngo uri kumwe nanje. Yabananje ngo nta kibi nzotinya kuko uri kumwe nanje. Iri jambo rero ngo uri kumwe nanje, menya ngo ntugenda wenyene. Dawidi muri Zaburi yaratahuye ko ibyo ariko aracamwo atari wenyene, ntari ko agenda wenyene. Yaratahuye ko ari kumwe n'Imana, yarafise umwungera mu bungabunga, nk'uko umwungere yitwararika umukuku, yitwararika intama, kandi akazirinda ikibi cose. Mu gihe c'uruzuba akamenya ko zinyoterwa, akaziha amazi, akazishira ahantu hari igitutu zikaruhuka. Natwe dufise umwungere yitwararitse ubuzima bwacu, n'uhoraho atananirwa, n'uhoraho ashoboye guhindura ibihe, ku buryo imibabaro ashobora kuyihindura ibihe by'umunezero. Ushobora kuba utantahura muri uyu mwanya, ni waba uri kuraca mu bihe bikomeye cyane, wabuze nk'uwawe, uwo wakunda cyane, ariko hari ikindi gihe uzoshobora gutahura ibi, mu gihe umwungere wawe yahinduye ubuzima muri wewe. Dusomye mukete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 5 guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Aya majambo twarayasomye mu kiganiro giheruka, turiko turerekana ko aya majambo aduha igicapo c'ingazi ducako mu nzira. Twabonye ko hariho ugucumukura, hakabaho kwihangana, hakabaho guhindura ingeso cyangwa guhindurirwa ingeso, hanyuma hakabaho ibyizigiro. Mu bihe bigoye, mu bihe by'amarushwa, Imana ibiri kumwe natwe, ikadushoboza kwihangana kandi igakorera ku ngeso zacu. Ingeso mbi tukazihindura nk'uko itubwira biciye mu ijambo ryayo, kandi ikatwongerereza ibyizigiro kugira ngo ntitubone gusa ubuzima bwa kubu bw'imibabaro, ariko tubone ubuzima bwa kazoza bwahindutse, ahari amarira hakaba ugutwenga k'umunezero. Imana ikoresha urugendo kugira ngo ikubake ntikuvune. Mugenzi unyumviriza, Imana rero iraducisha muri uru rugendo rugizwe n'ibi bintu twavuze, ikabikoresha kugira ngo ikubake, igukomeze, ikunagure. Si kugira ngo ikwice, si kugira ngo ikuvune, oya, ni kugira ngo ikunagure kandi gukuzi, gukomeze, gushikaho nawe izo kugira igikoresho mu guhindura abandi canke mu gufasha abandi. Twariko turishije kuri ikibazo kivuga ngo mbega guca cyaye kurengana bisigura iki? Ubu naho hari ikindi tugomba twige ko intambwe zine zo guca mu bihe bigoye utagwa. Umugambi Imana igufise ko si utuma ugwa muri ibyo bihe bigoye, si utuma ugwa mu ntambara, oya, si utuma upfira mu bukene, si utuma upfa nabi. Ngizi ntambuko zine zigushoboza guca muri ibyo bihe bigoye, ariko ukasohoza urugendo rwawe amahoro. Ubwa mbere turaraba intambwe ucako, turabe amajambo yanditse ashobora kugufasha, hama turabe n'icaye majambo asobanura. Ikintu ca mbere, utegerezwa kubwira Imana ukuri.
iyo uri kuraca mu bigeragezo kuko bigusaba kuvugana n'Imana mu gusenga, bigusaba kugira icyo ubwiye Imana, ni ngombwa ngo uyibwire ukuri. Iyo dusomye mu gitabo ca Zaburi ya 62 ku murongo w'8 hatubwira ngo dusuke ibyo mu mitima yacu imbere yayo, imbere y'Imana. Jewe ndiko ndavuga gusa amajambo yanditsemwo, nawe uraza kuhasoma. Mbega bisigura iki gusuka ibiri mu mitima yacu tukabisuka imbere y'Imana? Ibi ntitubishira mu by'inkwemu gusa, ariko iyo ugiye imbere y'Imana mu gusuka ibiri mu mutima wawe, hari aho bigusaba kurira, ugashavura, mbere ukibaza n'ibibazo byinshi n'Imana ukayibuza. Hari abantu mbere usanga umengo ariko araburanya Imana, ariko ni byiza muri ibyo bihe kuna yibaza uti kubera iki ndiko ndaca mu bihe nk'ibi. Irashobora kubikuvanamwo. Yobu yarabikoze, n'abandi bantu bangahe Bibiri twereka bagize ukwihangana nk'uko kwa Yobu. Kandi mu rugendo rwa Yobu nago nyene turasangwamo ibibazo byinshi, ibyo yabaza Imana, ahandi agaca yiha inyishu yerekana ko muri ibyo byose Imana igororotse kandi kutarenganya. Dawidi nawe nyene yarabigize mu mazaburi yanditse. Nuko araheza aravuga ngo nunamurira amaso yanje ku musozi, gutabuka kwanje kuzova he? N'ahandi henshi yagiye akoresha ibibazo nk'ivyo, ariko kandi nawe akagaruka mu nyishu yiha, akabona ko Imana ariyo akwiye kwizigira kurusha ibindi byose, kuko ariho inyishu iva, ugutabarwa ariho kuva. Twako turavuga ngo bwiza Imana ukuri. Ica kabiri, fata ukuri. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwa Yohana igice 8 ku murongo wa 32 ngo muzomenya ukuri. Nawe ukwiye kumenya ukuri kandi ukakugumya, ukagufata, ukakugumya. Wabwiye Imana ukuri, nayo rero muri ca kiyago cawe, muri iyo mibabaro ikwereka ukuri kugira ngo ukumenye, ugufate, ukugumye. Muzomenya ukuri bisigura iki? Iyo uko wiyumvira biguhenze, subira ku by'Imana yavuze, kuko hariho isezerano uko turibona aha mu kete byanikiwe Abaheburayo igice 13 ku murongo wa 5 havuga ngo sinzokwigera ndaguheba. Ubandanije turabona inyishu Pawulo yaronse igihe nawe nyene yari mu bihe nk'ivyo, muri urwo rugendo afise umubabaro w'ibiri mu mubiri wiwe. Mu kete rya kabiri ry'Abikorinto igice 12 ku murongo w'9 aca habwa inyishu ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nawe iby'Imana iguha byaba ibi Pawulo yahawe canke abandi tubone muri Bibiliya bahawe, igira ico ufashe ucandika ahantu nk'ukuri uhishuriwe, nk'ijambo rishobora kukuzigama mu kindi gihe uzoba uri mu bugaragwa bw'imibabaro, nk'uko bigufashije mu gihe ca none urimwo. Maze iyo mirongo uzokwa murayisoma ku munsi bica bigufasha kutadendebukirwa. Ica gatatu, fata intambwe imwe yo kumvira kwa kuri washikirijwe n'Imana. Birashoboka ko igihe Imana iduhishuriye amajambo, yaba y'imburi canke y'amasezerano, mbere n'amajambo aza kudukora ko aduhamagarira kwihana, hari igihe bigora kuyashira mu ngiro yose nk'uko bikenewe canke nk'uko bisabwa. Ariko tera intambwe, bukeye wongera utera indi ntambwe mu kumvira iby'ijambo ry'Imana ryakubwiye, kandi mu kubishira mu ngiro niko kumvira Imana, kandi bica bituma Imana nayo irushiriza kukugirira neza. Ariko kudashira mu ngiro ijambo wahawe, watahuye, ni kugarariza Uhoraho, kandi ico gihe urateba muri ubwo bugaragwa. Fata intambwe imwe yo kumvira. Uyu murongo wa 24 mu butumwa bwiza bwa Matayo igice 7, Yesu yariko avugana n'abigishwa biwe. Iki gihe yariko abigisha ku bintu bijanye no kumva namwe no gukora. Arabwira ngo uwumva amajambo yanje wese akayashira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Umunyabwenge yubatse inzu ku rutare. Kumva amajambo y'Imana, kumva amajambo ya Yesu akayashira mu ngiro, uwo muntu aba ameze nka wa munyabwenge yubatse inzu ku rutare. Ibi bisigura iki?
iyo urengewe n'umubabaro w'ibihe urimwo, ntugerageze gukosora byose. Kora gusa ukugamburuka k'uyu munsi. Ndiko ndavuga ngo ku ntambwe imwe ku yindi, imwe ku yindi. Ijambo ryagutsinze, fata intambwe ya mbere yo gushira mu ngiro ibyo rigusaba. Nimba rigusaba guharira abantu wagiriye nabi, uzoronka amahoro ariko nawe wabahariye. Ariko nimba bigusaba kubonana nabo, uzobishobora umunsi umwe. Tanga urubabarira umuntu umwe. Nimba rigusaba gushima Imana, tanga urushima Imana ku kintu kimwe basi. Nimba ijambo riguhamagarira gukora ibikorwa by'ubuntu, ni ukuvuga ngo gukora ibikorwa byiza, gufasha abandi, tangura basi ufashe umuntu umwe. Kuko abuzi bose bakinye ntiwabafashiriza rimwe ngo bikunde. Bivana n'ibyo Imana guhezagije uko bingana. Hariho abo bishobora kumbure, ariko ntiwabafashiriza rimwe bose muri quartier yose canke abo mu gihugu cyose. Ariko basi uhere kuri umwe kugira ngo wereke Imana ko watanguye gushira mu ngiro amajambo y'Imana. Intambwe imwe yo kumvira. Kuko ubigenza atyo asa n'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Nuvuga ngo yatanguye neza ubuzima. Intambuko ya kane ni kwiheka ku bandi. Iyo dusomye mukete Paulo yandikiye abigalatiya igice cya 6 ku murongo wa 2, hatubwira ngo mwakirane imitwaro. Mbega uyu murongo hari ico utwigishije canke hari ico uvuze kijanye no kwiheka ku bandi? Mu buzima abantu bama bakeneranira. Umwe afise intege nke agakenera umunyenkomezi kugira ngo nawe amuduze. Uwufise bike agakenera ufise byinshi kugira ngo nawe amuzamure. Udafise akeneye uwufise kugira ngo nawe amuramire ntiyicwe na kigoyi. Utazi gusenga akeneye uwundi Imana yashizemwo iyo mpwemu yo gusenga kugira ngo amusengere atabarwe. Nuko bivuga rero kwiheka ku bandi. Mbega ninde arondera uwundi? Mbega n'umunyenkomezi aja kurondera umunyantege nke? Ego ibyo nibyo birashoboka. Ariko kandi umunyantege nke kenshi ni warondera umunyenkomezi. Mu kwiheka ku bandi rero, abari ku rugero ruciritse canke abo twavuga ngo bari hasi, bakwiye kwiyegereza bari hejuru kugira ngo Imana ibe yo bakoresha. Ariko navuze ngo ivyo byose birakorwa, ntuzorindire gusa ngo abantu bazoza kugusaba, ariko wewe ntiwumvira ijwi ryo mu mutima, ahubwo ugende barondere kuko urabazi, ugira ico ukoze kuri bo. Kwitandukanya n'abandi kurica mu bihe bigoye. Rero mu gikorwa c'Imana canke mu gikorwa c'ubwami bw'Imana, abantu barakenera abandi mu kubaha imitwaro ngo basengere, canke no mu bundi bufasha ubwo bwose. Igihe nawe wumva kuri mu ntege nke, bwira umuntu umwe canke ubwire babiri babizigirwa ati ni mu nsengere, naho utobabwira byose mu ngorane ufise, ariko avuga ngo tiri mu nsengere. Ndakunda cyane abantu bahora bambarira gutyo ngo nsengera bimeze ukunuku nuku, canke bakambwira ngo nsengera mfise umutwaro wo mu mutima w'ibanga. Hama igihe kikagera bakambwira ngo Imana iguhezagire wa mutwaro wo mwibanga warishuwe, Imana iguhezagire wa mutwaro wanje nakubwira warishuwe. Kwiheka ku bandi. Jewe nkeneye amasengesho y'abandi, nanje abandi bakeneye amasengesho yanje. Bwira abantu uti numva ntamerewe neza, kuko ishengero ry'Imana ririho kubw'umugambi w'Imana kugira ngo wewe nanje ntitugende twenyene, ugendane n'abandi nanje ngendane n'abandi, dufashanye, twigishanye, dukarishanye, dukomezanye. Aho niho ishengero rizoba rifise ubuzima, aho niho umugwi canke ishirahamwe ryacu rizogira ubuzima kandi rishike ku mahangiro yiyemeje, rishike ku iterambere, umwe ateza imbere uwundi. Imana ihabwe icubahiro cyane. Nshuti yanje unyumviriza, ngaha iyo tuvuze ibi byo gutera intambwe kugira ngo umuntu arengane ibihe bigoye, ngomba kukugabisha hari igihe habaho ibintu by'ibinyoma abantu bagenderamwo. Reka nkwereke ibinyoma bimwe bimwe abantu bakirako, ariko kandi ndakwereke n'ukuri kugenda gufasha. Hari ikinyoma ca mbere abantu bakunze kuvuga ngo Imana yaranyibagiye. Nimba warabayeho mu buzima bw'intambara, amageragezwa akamara igihe wise kirekire, wakise kirekire, ariko imbere y'Imana si kirekire. Wabonye ko wabitevyemwo, ariko imbere y'Imana nturabitebamwo na gato.
uko kwihebura kwatumye uvuga ngo Imana yaranyibagiye, watuye ibitari vyo. Reka nkwereke ukuri kukwemeza ko Imana itakwibagiye. Ugarukane wa murongo twasomye wo mu Baroma igice ca 5 ku murongo wa 5, hatubwira ngo urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na mpwemu yera. None ko Imana yadukunze kera bigatuma iduha mpwemu yera ngo abe mu mitima yacu, kandi mpwemu yera, reka nkoresha iri jambo, ni icariho c'Imana muri twebwe mu mitima yacu. Mpwemu yera ko ari mu mitima yacu, ni Imana yibereye muri twebwe. Uvuga gute ngo Imana yarakwibagiye kandi ba mu mutima wawe? Nurabe hubwo nimba mpwemu yera ari muri wewe canke atari muri wewe. Nimba atari muri wewe, yahavuye gute kandi yaratanzwe? Nimba wirukanye Imana, kubaho wenyene uri kure y'Imana ntaho bigushikana, nta buzima ushobora kugira, ntushobora gutera imbere. Nibyo wita iterambere bizoyonga ubibona. Imana ikwiye kubanza gufata ikibanza ca mbere mu mutima wawe. Ntukavuge ngo Imana iri kumwe natwe, avuga gusa ngo Imana iri muri jewe, nimba vy'ukuri wemeza ko iri muri wewe. Kuko ibyo abandi ntavyuzi, wewe ntiubona mu mitima yabo, ntuzi mu mitima yabo, wewe suzu mu mutima wawe. Mpwemu ari muri wewe ni ikimenyamenya, ni ikimenyetso c'uko Imana itaguhevye. Ntugasubire kubesha rero ngo wibeshire ca wiyature ko ibibi, Imana yaraguhevye, yarakwibagiye. Ikinyoma ca kabiri abantu usanga bakunda kugira, akaba mu kigeragezo, akaba mu bugaragwa, akavuga ngo ivyo ndabimenyereye ngo kandi ntibizigera bihera. Ntibizigera bihera. Ugomba uvuge nka babandi bavuga ngo ibigeragezo cyangwa ibyago ngo ni ivyo kurya vy'umukristo. Sivyo, turabicamwa gusa, ariko sivyo kurya vyacu. Bifise igihe bizomara, bifise aho byatanguriye, bifise n'iherezo ryavyo, ntibizokwamaho. Ico ni ikinyoma. Ukuri ni uku tubona muri kete rya kabiri Paulo yandikiye Abikorintho igice ca 4 ku murongo wa 17, havuga ngo amarushwa yacu ahwahutse y'akanya gato ariyongeranya akatwinjiza mu bwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Raba neza aya majambo Paulo yakoresheje, amarushwa, hama akarangiza avuga ngo ubwiza. Ahwahutse, ayo ni amarushwa, hama ngo buremereye, ubwiza buremereye. Unyumviza nawe mugenzi, amarushwa arahwahutse ariko ubwiza buraremereye. Ngo kandi amarushwa n'ay'akanya gato, ngo ariko ubwiza twinjiramwo bw'Imana n'ubw'ibihe bidashira. Ibyo uri kuracamwo bikubabaje by'ibigeragezo, by'amarushwa, by'ivyago, ivyo naho wewe bikuremereye wumva mengo wihebuye, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo ivyo birahwahutse, ntabwo biremereye, kandi ngo bizomara akanya gato. Hanyuma niwamara guca kuri za ngazi ukagira ukwihangana, hama ukagira ibyizigiro, uca winjira mu bwiza buremereye kandi bw'ibihe bitazoshira. Ni ukuvuga ngo urahindurirwa ibihe ukiri muzima munsi y'izuba, kandi niwamara kugodoka ukava muri ino si, mw'ijuru hari ubundi buzima bw'abarwanya intambara bakanesha, kandi ngo abo bazokwambikwa ibitsibo, bahabwa ibyasezeranywe, ngo kandi bazobibamwo ibihe byose by'ubuzima butagira iki iherezo. Mugenzi, ico kiyayo urimwo gifise aho gisohokera, kirafise irembo Uhoraho yaguciriye aho uzoca mu kugisohokamwo. Ndasubiyemo ngo ico kigeragezo urimwo kirafise irembo Uhoraho yaciye aho uzoca kugira ugisohokemwo, sikarande bizohera. Ikindi kinyoma, ntukomeye bihagije. Hari igihe uba mu bigeragezo abantu bakakuvuga ko bishakiye. Turabona abayifazi n'abandi bose baza kuvuga amajambo aca intege Yobu. Abandi bazokubwira ngo ibyo uri kuracamwo ni ingaruka z'ibyaha wakoze, ariko ntibazi aho byakomotse. Ariko ubandanye wizigiye Uhoraho, bazokubwira ngo wewe ntukomeye bihagije, agakiza kawe karagoyagoya, nico gituma uri kuraca muri ivyo. Uko kuri bagukuye hehe? Ariko intumwa Paulo arerekana ukuri mu kete rya kabiri yandikiye Abikorintho igice ca 12 ku murongo w'9, aravuga ngo ububasha canke ubushobozi bwanje
buhingurirwa mu bugoyagoye mu ntege nke zanje. None ko ijambo ry'Imana ribivuga ngo igihe ngaragaye ndi umunyantege nke niho nanje nca mpingurirwa nkaba umunyenkomezi. Abantu bavuga gute ngo ntukomeye bihagije ngo uri umunyantege nke? Gideyoni Imana yabigenjeje gute? Yinyegeje, yahunze, ariko umureka mubwira ngo wamuhizi w'inkomezi we. Abo muhizi w'inkomezi yahunze, yinyegeje, abiwabo bahonye bari mu gatengo. Imana ikamubwira ngo izo wewe wisi intege nke genda uzikoreshe, ibintu birahinduka. Kandi yarabikoze abishira mu ngiro, ibintu bigenda neza. Rero ntugahe ikibanza bene ayo majambo wewe wiyaturako canke ay'abandi bakubwira. Umviriza aka kantu, wewe ntukeneye kuba umuntu akomeye, ahubwo ukeneye kwiheka canke kwegamira canke kwishimikiza umugabo akomeye. Ndagasubiramwo, wewe ntukeneye kuba umuntu akomeye, ahubwo ukeneye kwiheka, kwegamira, kwishimikiza umugabo akomeye. Uwo nawe si uwundi ni Yesu. Yesu niwe mugabo akomeye asumba abandi banyenkomezi bose. Niwiheke kuri uwo, numwishimikize, numwegamire. Muremyi yavuze ngo negamiye umugabo akomeye. Nawe wegamiye nde? Wegamiye nde? Nimba wegamiye ahandi hantu atari kuri Yesu, nimba udafise Imana, ahandi hose wegamiye n'ubusa, hazosenyuka ubibona umaramare. Ndakugira inama ngo uhindukire ugaruke ku mugabo akomeye ari we Yesu. Ntukagende wenyene, emera ugendane n'Imana, ijambo ryayo riri muri wewe. Uri kumwe n'Imana, ico kigeragezo nyene kijanjagura abandi, kigaca kibi kikoresho aho Imana ikomeza ukwizera kwawe. Ngiye gusenga nshuti yanje, wabonye uwuriwe, ibihurimwo urabizi. Niki wobwira Imana bivanye n'amajambo wumvise? Basi wovuga uti Mana nzima, ndagushimiye amajambo numvise, ndatsinzwe kuko nagiye kure yawe, nagerageje kenshi gutera imbere biranka kuko nigendanye, nagendeye mu bibi nyuranije n'ijambo ryawe. Umparire ibyaha byanje byose, umpindurire ubuzima, unkuze nanje umpindure umukozi wawe, kandi unkoresha ibyo ugomba. Amen. Dusenge. Mana uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhaye icubahiro kubw'aya majambo, ndaguhaye icubahiro kubw'aba bantu banyumvirije kandi bakozwe ko n'aya majambo, kandi bafashe ingingo zo kugorokana kw'imitima yabo. Nanje mbazanye mu biganza vyawe, umwe wese umugirire neza nk'uko bimubereye bivanye n'ubuzima arimwo. Ndasenze ngo umuntu wese afise umutwaro umuhe inyishu, igitangaza gikoreke mu buzima bwiwe n'umubiri wiwe. Ahari amaganya hasubire ibyizigiro, ahari amarira hasubire umunezero na ndirimbo z'amashimwe, kugira ngo intahe zizumvikane. Uhabwe icubahiro kugiye kubagirira neza. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wakoze mugenzi wampaye umwanya ukanyumviriza. Mu kwizera kwafashijwe, reka nitege n'igishinga ntaye cawe. Yesu aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwi ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.